nyakubahwa buramatari w'intara yagutse nziza cyane ya Gitega, nabo mwagendanye banyakubahwa mwese muri ngaha mwaje muserukira ubushikiranganje butandukanye, na cyane cyane mwebwe mwaje muserukira ubushikiranganje bw'imico n'akaranga. Banyakubahwa mwese umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, mwebwe musanzwe musamabanga muri leta mvyeyi, leta nkozi y'u Burundi. Banyakubahwa mwese dusangiye amabanga mu burongozi bwa diaspora Ndundi, diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi y'ibikorwa. Banyakubahwa mwese muri ngaha, banyakubahwa muhagarariye kino gikorwa, cyane cyane mwe mugize jiri iza gufata ingingo mu bigiye kubera muri kino kibanza. Namwe banyakubahwa mwadufashe gutegura bino bikorwa, banyakubahwa bamenyesha makuru, gwaruka, bavyeyi mwese muri ngaha, tugira Imana ubumwe n'iterambere mu gihugu cyacu Burundi. Nagomba imbere ya vyose nshimire mwebwe mwiyandikishije ngo mushobore guhiganirwa ikibanza ca mbere, ca kabiri, ca gatatu muri rino higanwa twise ihiganwa inkingi z'imbona kazoza. Kubera iki inkingi z'imbona kazoza? Inkingi z'imbona kazoza ni higanwa ryatunganijwe na diaspora Ndundi. Tuvuga ko uno munsi ari diaspora idasinzira, tukavuga kandi ko yunze ubumwe, kandi tukavuga yuko ari diaspora y'ibikorwa. Kubera iki none? Diaspora Ndundi yarabonye neza yuko leta y'u Burundi yashizeho igikorwa ciza citeka, aho bavuga bati tugomba kubona Burundi bwifashe mu 2040, Burundi buteye imbere mu 2060. Twebwe rero nka diaspora ivyo vyaratunezereye kurusha ibindi. Kubera iki vyatunezereye? Nuko twagenza amahanga, nuko tugenda amahanga, nuko twabonye iyo bweze, nuko tubona ingene ibindi bihugu bibayeho. Ibi rero twebwe diaspora twace tubigira umutwaro, tuca tuvuga tuti ntitugomba kubona ino mbona kazoza ari indoto, tugomba kubibona vyabaye. Kandi birashoboka, ya myaka 40 ntiyohera twese dutanguye kubifata nk'umutwaro. Mwebwe muje mu mashengero mukavuga muti turafise umutwaro, natwe abo hanze ati turafise umutwaro, umurundi akunda igihugu cyo ati ndafise umutwaro, kubona bijya bintu byashitse byatubayemo twese tukabibona tukiriho, tukavuga tuti Imana yaradukoreye igitangaza kuko twabishatse. Naho rero twazanye ihiganwa kugira ngo duterere diaspora, duterere leta y'u Burundi kugira ngo imbona kazoza kibe ikintu gikwiye gukingirwa n'uwo ari we wese. Imbona kazoza kibe ikintu gihezagiye, imbona kazoza kibe ikintu umuntu wese agitirimutseko abakoze kuri kirazira. Rero twavuze tuti reka dutangure gukora, twigishe tubicishije mu gucapa. Abamaze kubona ingene twagiye turabikora mu ntara tumaze gucamo, murabona ngene babibereye ijisho, no ngaha ndabona ko biza kugenda neza cyane. Mwabonye ko abantu batanguye gucapa, tugomba kubona iyo vision tuyibona yacapwe iri ahantu umuntu wese akubitira kwijisha akavuga ati ndabonye imbona kazoza y'igihugu. Abaririmba uko nyene, hanyuma abanyatugenegene uko nyene, nukuvuga duhanurane twigishanye biciye mw'iryo higanwa twise inkingi z'imbona kazoza. None rero nagomba cengira ko ndababwire yuko intumbero ni yihe. Intumbero nuko tubona ko umurundi wese ahari hose kwisi, yaba ari mu Burundi uri hanze y'igihugu wese yahindutse. Nico gituma iri higanwa twarihaye abarundi bose baba hanze n'abari ngaha. Naho rero tuvuga tuti umurundi wese akunda igihugu ciwe, akunda kubona ko iryo terambere tugipfuza, ategerezwa guhindura ingendo n'inyifato. Na rero nyakubahwa buramatari twavuze tuti icivugo ciri higanwa ku ncuro ya mbere kibe kiti twubaka Burundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato, twishimikije ubumwe, ubumenyi n'impano. Hanyuma abahiganwa nabo barafise slogan yabo, aho bavuga bati ndi nkingi y'imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi n'impano vyanje ningabire ku Burundi.
n'akantu keza cyane. Rero nifuza yuko umuntu wese ari ngaha atwemerera kuba inkingi, atwemerera ko umuntu agwiye kurwana urugamba rwo gukingira imbona kazoza, urugamba rwo kurwanya akarenganyo, ingeso mbi zose zotuma tuguma dusubira inyuma, ingeso mbi zose zotuma tudatera intambwe ngo dushikire bwa Burundi turiko turifuza. Naho rero tuvuga ko twemeye kuba inkingi, duharanira neza n'inyungu rusangi, maze Uburundi tubwubake twese, Uburundi bweje dushaka tububone tukiriho, ntituvuge ngo nivyo ntibizokorwa n'abazoza, tubikore twebwe nyene tubishatse tubikunze. None rero nyakubahwa Buramatari, nagomba ndabakengurukire ko mwaduteye iteka mukaza kushigikira no gutanguza bino birori biri korera mu ntara yanyu, kandi ndabashimire cyane abari ngaha mumfashe tumukomera amashi cyane, kuko je ndamubona nk'inkingi ikomeye muri no ntara ya Gitega, kuko n'ahandi twagiye turagenda twarabonye Buramatari babikora nk'uko. Rero mumwongera amashi cyane kuko yigoye, umwanya sikirenga, ariko yavuze ati reka ndahace ndabe gato hama mbandanye. Nyakubahwa Buramatari munyemereye, nagomba ce ndabereka abagize jiri kugira ngo muze kumenya bariko baratunganya kino gikorwa. Jiri bari muri ya ruhande hari aye bohaguruka bakabaramutsa bakaduza ibiganza. Amashi menshi kuri jiri, nibo bagomba baze kudufasha cyane kugira ngo batange amanota. Hanyuma tubibutse yuko uwa mbere aronka miliyoni 3, wa kabiri 2, wa gatatu miliyoni 1, gutyo mu migwi 5. No kuvuga abari ngaha hano turahasiga miliyoni 30. No kuvuga rero abo oye baza guhiganwa barumva yuko boza kubihiganwa babishatse kandi bubahiriza umwanya kugira ngo bigende neza. Nyakubahwa Buramatari munyemereye, jewe nagomba cengira ko ndabasabe mu vyubahiro vyanyu kugira ngo muzane kano hino hejuru, mu vyubahiro vyanyu nyakubahwa Buramatari, ego mushike hano kugira ngo mushobore kugira wa muntu yari karanima adufashe, bakoma amashi cyane Buramatari ariko araduga. Aho ni sawa. Karibu cyane, karibu mudushikirize akajambo, mwongere mudutera iteka, mutwugururire icese bino birori. Murakoze kumpa ijambo, mwe mwateguye bino birori. Reka mbanze nshimire Imana yo yadushikanye kuri kano kanya, ikadushikana kuri uno munsi, umunsi udasanzwe, umunsi imbere yacu tubona abadiaspora, tumbona abaserukira abadiaspora, nukuvuga yuko ari iteka ridasanzwe. Reka rero ngire ko nk'umuryi w'igisahira banza ariko ndamutse mwebwe banyakubahwa mwaje muri nk'imboneza mu badiaspora n'ababaherekeje. Ndamutse kandi n'abubahwa bari ngaha bashinzwe ubuzi butandukanye muri ino ntara yacu ya Gitega. Reka ndamutse kandi n'ugwaruka rwaje gushigikira bino bikorwa. Ndamutse kandi n'abene gihugu mbona basagaje ngaha muri kino kibanza ciza, kandi ndamutse na bamwe bagize kakagwi gatonyi kaza kwerekana abarushije abandi aribo jury de délibération. Ndamutse kandi n'abamenyesha makuru bobo bariko bakora ibishoboka vyose kugira ngo kino gikorwa kiriko kibera ngaha gishobore kumenyekana kw'isi yose. Ntitugomba yuko kigarukira ngaha Igitega, turasaba abamenyesha makuru bari ngaha yuko kino gikorwa bocamamaza. Rero mu nkundire nyakubahwa mwaje muserukira abarundi basanzwe bakorera mu mahanga, bamwe twita diaspora, bari mu bihugu bitandukanye, ni mwebwe musanzwe mubarongoye. Reka mvuge nti nyakubahwa mwaje muserukira musitanteri wa komine Gitega hariko habera bino birori. Reka mvuge nti mwanyakubahwa mwese mwaherekeje president wa diaspora, mwanyakubahwa mujejwe ubuzi butandukanye
muri ino ntara yacu nziza ya Gitega, ariko nibutse igihe cyose uzoza arafata ijambo ntagire uzosubira kuvuga ngo intara yagutse. Itaguka siko iriho nuko nyene ubu, kera babivuga itegeko rishiraho intara zitanu ritaraboneka, twariko turitiza tuti intara yagutse ya Gitega. Ubu ni intara ya Gitega. Muntunge mumburane rero president wa diaspora, ndazi yuko mwagacishijemwo, ariko ndazi neza yuko mubizi yuko bavuga bati intara ya Gitega. Reka rero ndabaramutse, ntitugira amahoro, tugira amahoro kandi n'iterambere ry'abarundi bacu basanzwe biyungunganya mu bihugu bitandukanye biri ku isi. Nagomba imbere ya byose mbanze nshimire nyakubahwa arongoye abarundi basanzwe bakorera mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ari ngaha imbere yacu. Nshimira kandi nabo bafashanya ku butwari n'umwete berekana mu gukunda igihugu cacu. Kuva bafata uburongozi bwo guserukira abarundi bakorera mu bindi bihugu, nuko berekanye yuko bafise inguvu zidasanzwe zo kugira ngo bashobore kuja hamwe n'abarundi dusanze turi ngaha mu gihugu kugira ngo tugiteze imbere. Turashima rero nyakubahwa yuko mukurikiranira hafi ibiba mu Burundi, yuko mbere mutabikurikiranira hakurya y'amazi gusa, ariko mufata n'akanya n'abarundi murongoye bakishikira ngaha ku rubuga kugira ngo barabe aho bataye uruzogi, aho iterambere rigeze. Rero nk'uko n'abarongozi bacu badukurira ku rwego rw'igihugu babivuga, urugamba rw'iterambere nta n'umwe rukumira. Twese turakeneye abarundi bakorera hanze, turakeneye abarundi bakorera mu gihugu, turakeneye uwo ari we wese naho yoba ari umunyamahanga yoba afise agatima ko kuza kunganira mu iterambere ry'igihugu. Rero nyakubahwa murongoye abadiaspora canke abarundi biyungunganiriza hanze, reka tubashimire yuko muriko murafata iya mbere mu kwerekana ishaka muricishije mu bikorwa, yuko mugomba yuko mwoterera bimwe biboneka kugira ngo Uburundi buzoshike kuri yambona kazoza y'ibihumbi 2040, aho tugomba yuko Uburundi buzoba bwifashe ari igihugu cifashe, n'imbona kazoza y'ibihumbi 2060, aho twifuza cyane yuko igihugu coba giteye imbere. Ndababwire yuko mu mbono ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, wewe avuga ati twokora tukanyarutsa ibikorwa tugiye hamwe twese, ntaco buza yuko iryo terambere twiyumvira mu bihumbi 2040 na 2060 yuko tworishikako no mu bihumbi 2030. Ivyo bituvako kumva yuko dutegereza gukora ijoro n'umutaga twerekeza yuko igihugu cacu coba igihugu giteye imbere. Rero araturarikira twese yuko twokora tutiziganya kugira ngo imbona kazoza y'igihugu aho gushikwako mu bihumbi 2040, ahubwo mbere bikunze tuyishikeko imbere y'iryo sango. Nakare mumenye yuko uburondera iterambere ntaryama kandi akora yihuta cyane. Rero reka dukeze abarundi biyungunganiriza hanze, bakorera hanze ku butwari, kubwira berekana kugira ngo badushire mbere ku murongo, twumve yuko twese dutegerezwa kubona Uburundi ari igihugu giteye imbere. Mwumvise yuko diaspora yafashe akanya keza ko kwiyumvira yuko ahubwo boza
gukaburira ugwaruka, gukaburira abarundi kugira babereke, babigishe biciye mu gucapa, biciye mu ndirimbo, biciye mu tugenegene, inkingi z'imbonakazoza y'Uburundi. Muriko murumva yuko kubona abadiaspora, kubona abarundi baba hanze, hariho benshi batanze kugira bumve yuko boza kwigisha abarundi inkingi zigize imbonakazoza. Murumva yuko ari ico mu gifaransa twita initiative gikomeye, cerekana neza yuko akarangamutima k'abarundi bacu bakorera hanze ari akarangamutima gakomeye kajana gukaburira bene wacu kugira ngo bumve inkingi zigize imbonakazoza yacu. Rero kuri iyo initiative canke kuri ako kigoro ko kudukaburira kumva inkingi, kuko nk'uko yabivuze imbonakazoza irafise ico bita inkingi, irafise intumbero zitandukanye. Rero ni muri iyo ntumbero baje kudufasha kumvisha abarundi biciye mu tugenegene, mu ndirimbo, mu bicapu, izo nkingi kugira ngo tubone iyo tuvuye, iyo turiko turaja, batwereke n'ingene twohashika. Rero kuri ico nagira nsabe mwese muri ngaha muduhera amaji perezida wa diaspora hamwe n'abo yaje arongoye, tumubwira tuti nukuri mu ntara ya Gitega turabashigikiye. Rero ikindi yohera perezida wa diaspora, nararonse akanya igihe kimwe tuvuye ku rugendo, turi mu ndege tuje turaganira, nkumva aguma avuga imigambi gusa nabo bari kumwe. Rero mu nyuma ndamumenye, naciye mvuga nti turafise kabisa, twebwe turafise, dufise rero abadiaspora bakunda igihugu, barongowe n'umudiaspora afise imigambi. Kuko nagira ndabamenyeshe naho atabibabwiye, aha mu Burundi ndazi yuko amaze gukora ibitari bike ku gatwe kiwe biteza imbere igihugu, n'ivyo yakoze ku gatwe k'abadiaspora navyone biriko birateza igihugu, birateza imbere igihugu. Rero nyakubahwa, nagira mfate kano kanya tubashimire, ndabaha n'ikaribu n'ikaze ngaha mu ntara nziza ya Gitega, tuvuga tuti irya migambi washize ahandi, irya migambi abadiaspora bariko bashira mu zindi ntara, twebwe turabahaye ikaribu n'ibibanza vyo kuyikoreramwo. Emwe tuzovyaka, none leta ko igifise ibibanza tuzovyaka tubibahe, hanyuma rero mudukorere imigambi iteza imbere intara ya Gitega. Rero mu nkundire subire kubashimira ku ijambo muhejeje gushikiriza, mutumbereza neza imvo nyamukuru z'iki gikorwa. Mu nkundire ndabashimire ku kigoro mwagize, mu nkundire kandi ndabashimire yuko mwaje guhiganisha amatara atandukanye canke impano zitandukanye birengeye na ngaho. Emwe ndumva yuko no mu gisagara ca Gitega muhashize umutahe, bantu muza kuronka ajya amafaranga y'agashimwe twavuze, ajya amahera sayibiyeri, sayurumogi, ajya amaheruza kuyaronka aze kuva ngaha bibaye ngombwa ashobore guca mushikira atimfasha, mbega ya mahera nzoyakoresha iki? Hariho umugambi wo kugwiza inkwavu, hariho imigambi yo kugwiza inkoko, hariho imigambi y'uburimyi. Ubuza kuronka zijya miliyoni 3, ubwo nyene aca agenda yuguruza agakonte, aca zisiga ngaha muri banke, aca agenda yiga umugambi kugira ngo azozivyaze, hanyuma yoryoherwa na perezida wa diaspora asanze mu mwaka uza uwaronse miliyoni 3 ashitse ku miliyoni 10, uwaronse umiliyoni 1 ashitse kuri 3, ku buryo turagomba yuko mwo kwigamba diaspora nk'inyuma y'imyaka 5 bati ngira iterambere basize mu ntuze mu ntara ya Gitega itariki 18 z'ukwezi kw'indwi 2025.
dufate rero kano kanya dusubire tumushimire dusaba koko abaza kuronka ubwo bushimwe bazobuvyaze umusaruro. Imiliyoni 30 zisigaye ngaho Igitega ku munsi umwe kuri jewe n'umutahe. Mwakoze rero kuba mwiyumviriye ubushimwe bungana gutyo. Reka rero ataretswe ntamagwa mvuge nti mwakoze kuza kudutera iteka, ari naho nugururiye icese bino bikorwa byo kwigisha inkingi z'imbona kazoza ku civugo kivuga kiti twigine Uburundi bw'ejo mu gushigikira ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe, ubumenyi n'impano. Nkaba ndangije mvuga nti Imana iduhezagire twese.